ndakuramukije nifuje ko dukora ikiganiro nk'uko wabinsabye ariko ibyo tuganira byose biraba recorded canke ndiko ndabifata amajwi kugira ngo tubikore nk'uko dusanzwe tubikora. Hano kuri screen hariko ifoto y'umuntu wavuze ko urondeza. Yego. Shaka mbanze nshishemo gatoya ndaguha umwanya sinokurirwa mvuza audio ndungikiye kubera ko ntibikenewe uri ku murongo ubwire n'abadukurikiye impamvu murondeza uyu muntu ari muri Saudi Arabia. Mubanze mutwibwire hama muce muduga kwijambo. Yego murakoze ko ngiye kubivuga kuko ibyo navuze muri audio hari amatariki amwe nasanga nawushije kuko no munsi navuganye n'umugabo wiwe kuko urumva yarandika yategeza ko byitaho ko ari umugore wiwe. Arambwira itariki yahagurukiye ko n'itariki yatanguye akazi nasaze je narihenze mugabo yari yayanditse arayifise ahantu yabimbwiye kare. Okay. Rero urumva umuntu turondeza n'Inzeyimana Esperance yahagurutse itariki 20 z'ukwa-11 amashikira muri kampani ashikiyeho yahamaze indwi itariki 27 ngo yaratanguye akazi. Umwaka wajyari yahagurutse ziravuga n'umwaka yahagurutse itariki 20 z'ukwa-11 2024. Ego itariki 27 rero yaratanguye akazi. Umubosi yagiye ko ashitseho amazi iminsi 3 yaramuhaye phone aratuvugisha umuryango turamwumva twama turavugana. Ego misi yose ku mugoroba twaravugana yaduje akazi. Rero ukwezi guheze aca asubira muri kampani, ukwezi kwaraheze aca asubira muri kampani mu kwa-12. Mu kwa-12 yarasubiyeyo n'ubundi yongera aja ku wundi mu boss. N'ubundi nyene uwo mu boss agiye ko nawe nyene yaramuha phone naho nyene yaratuvugisha. Rero harageze ko asubira kandi nyene muri kampani mu kwezi kwa mbere. Niho naje ndamubwira ati manzi uhagarike gukora kubera ko amezi 2 udahembwa ubanza urembwe kugira ngo mubanze mwishura amadeni wagiyeko. Unagure phone byoroshe kuja ku mubosi ufise phone. Ndakumva. Ego hama ibyo nyine arabireklama baramubwira ngo ubwa mbere batamubwira ngo baramukase tamubwira ati nimba baragukase nibaguhemba yasigaye none birayugumba nyene birayugumba ntibabagima bacamubwira ngo bazomuhemba ngo ari uko amezi 3 aheze ngo kubera kampani ngo ifise ubwoba ko amezi 3 adaheze baba bahomvye umukozi aciye agwara cankwe akagira yandi makosa bazomuhemba amezi 3 ari uko aheze. Niho nyene twaca tuvyakira turavuga ati sawa nta kibazo reka kwire aca arasubira ku kazi. Subira ku kazi naho nyene twaravugana kuko umubosi yaramuha telefone akavugisha umuryango. Rero aho twagiye kumuburira ni mu kwa-2 itariki 11. Umubosi yamutwara mu kwa-2 itariki 11. Jewe nari ndamubwira ati yamezi yakwiye manza urindire rero babanze baguhembe ubanze ugure telefone. Bigenze uko rero niho je yodo ndayirogise kubera ko yaraciye kuwo babana muri kampani yodio ikiza kumushikira yamaze kugenda uwo muntu niwe yaciye anyishura cyambwira ngo bamubariye ko umubosi amutwaye ari wazomuhemba. Nabo bazomuhemba none umubosi amutwaye azoca amuhemba ayo mezi 3 yaramaze yaheruka gukora cyangwa umubosi amutwaye amuhemba aho batanguraniye. Ibyo nibyo ntasobanukiwe ariko bamubwiye ko umubosi amutwaye bazomuhemba.
kuva rero ico gihe itariki 11 z'ukwa kabiri ntitwigeze tuvugana kuva umubosi amutwara n'ubu rero twese twagumye twiteze kwezi asubira muri kampani bishoboka ko yagiye ku mubosi w'igikashi reka turindire ukwezi guhere asubire muri kampani ofite rero twararindiriye ukwezi kurahera tubona ntasubiye tuvuga ati bya bintu rero byarakomeye kandi urumva umuntu ntashobora guhembwa udatoye umuntu wawe ibintu nyene umugabo avuga ati ibintu birabaye nabi niho twaca tuvuga dutabaze baturonderere kuko bimaze kugenda uko n'abandi nabwira umugabo ati genda kuri ofisi yamurungitse baramukuronderera birakunda kuko ofisi irakorana na kampani arimo muri Arabi umubosi amutwaye barasigana imweho kugira ngo bagufashe kurondera yaragiye iminsi 2 nta nyinshi tomoye yaronse haragira aho ndanamubwira ati rero jewe ni nimero y'uwo Peter jewe tuvugane numve yarungitswe n'ikigo bita gute kirongowe nande yarungitswe n'ikigo bita Farede kirongowe na Peter gikorera hehe gikorera mu Ntozenya Munyabugete mu Buterere oya mu Buterere nama ndavyumva bivuga ariko umenga afise n'ahandi akorera uwo muntu afise ibigo vyagutse hari n'ahandi umenga bari mu Kanyosha sindabizi neza okay mu Kanyosha naho arakorerayo ariko wowe yagiye avuye mu Buterere sawa yavuye mu Buterere muri Alphaede mu kigo ca Peter mu kigo ca Peter rero Peter ndamubwira ati buga twebwe muri famille turafise ikibazo umugabo na Esperance twaramutumye aze kubaza impamvu tutakimutora kuri telefone ariko yatubwiye ko atanyinshi tomoye muri amuha none bimeze gute nk'abantu umunyakubaho umukuru w'igihugu yagiriye icyizere mukarungika abantu azi ko mubakurikirana byoba bimeze gute mwadufashisha ntiyishyuye yodi yarahoze jewe mu nyuma ndaramutelefone aca arambwira ngo nari mu bintu byinshi ngo twarabuze umuntu ngo niyo mpamvu ntakwishyure audio ndamubwira ati rero ikibazo mfise ni iki turiko turashakisha umuntu yitwa ukaca ambwira ngo umugabo wiwe ngo yaraje ngo burya turiko turagikurikirana ngo ariko ngo nizere ko iyi weekend tuzoronka inyishu ntaguciriyemwo urabandanya ivyo bikubwiye kuwa kangahe ko bariko baragikurikirana akaguha weekend kubera umugabo we yagiye kuwa mbere ajayo kuwa kabiri jewe nacenda murondera kuwa gatatu umugabo watubwiye ati jewe nukura amatike yahonye yagiye ku madeni n'ubundi mu mafata amadeni y'itike kuja mu ivyo bintu umugabo w'abahehe afata urugendo rungana gute ni kuwa kabiri wajyari uyu munsi turigenekerezo rya 18 haize iminsi ngahe umugabo wiwe aba yaje avahe umugabo wava Bubanza kubera ko bimutse baba muri komine Mpanda ko ahantu kubita ku Musenyi mu Gicuba ava ku Musenyi akazi Bujumbura akaza inshuro irenga imwe hanyuma ntibamufashe akagenda agasubirayo hanyuma vyabaye kuwa kangahe kugira twumve ko iminsi Peter yatanze yoba yarenze yagiye kuwa mbere w'indwi yahera kuwa mbere kuwa kabiri je nacenda murondera kuwa gatatu gushika uyu munsi haheze nk'iminsi ingana iki igenekerezo ya 18 urumva je aho ndamutelefone kuwa gatatu ejo kuwa gatatu yingizo biheze kuwa mbere zari tariki 12 10 kuwa kabiri 11 ndiko ndabira kuri calendrier uyu munsi tariki 18 byumvikana ko indwi yararenze kure turi mu hafi mu ndwi zibiri yego kubera urumva umugabo wagiyeyo hari aho bamutererekanya ngo ja kwa Muhammad agiyeyo ngo shango ndiko ndabira mu mashini ngo unze Imana Esperance ngo akorera ruguru naho ngo biragoye gutora umuntu mbo haraheze indwi ntihenze tubandanye egome haraheze ngo
korera ruguru ngo aragoye, ngo ruguru naho haragoye gutora umuntu. Ndavuga ati rero twebwe turyame tuvuge ko umuntu yagiye gukorera ruguru ntariko arahembwa, ntituriko turamwumva ijwi, tubifate gute? Inyishu baguhaye n'iyi. Urumva ko umugabo we yabuze inyishu itomoye, ku buryo aca aza araca no ku mugabo yamufashije ko kugenda. Basi ari ukuntu baba bafise abantu bazana abakiriya mw'ico kigo cabo. Aramuca akavuga ati wowe niwe wanyeretse iki kigo, niwe wafashije madame kugira ngo amenyane n'iki kigo hamagende, bimeze gute? Uwo mugabo amubwira ati je nanje Peter ndamurondera sindamutora. Nawe nyene ntiyigeze amuha inyishu itomoye, ku buryo uwo mugabo warinda atuma batera ubwoba. Basi uwo mugabo yamujanye, harageze igihe amubwira ati basi we genda ubabwire ko haheza kuva agenda mutigeze muvugana, wumve ko bagira ubwoba. Aragira ati je kuva agenda amezi naraheze ntiturigira tuvugana, ivyo nta na kimwe vyababwiye. Bavuze ngo gusa birateye ubwoba, ngo birateye amakenga. Mugabo none ko biteye amakenga biteye ubwoba, bariko bakora iki? Basi harageraho rero amutera ubwoba. Uwo mugabo aravuga ati jewe urabona yagiye ku madeni, bakaza kumufata, nawe ndaza kugufata badufunga twese. Ariko ivyo vyose urumva ko nawe inyishu yayihabwa na Peter, nta nyishu itomoye yigeze aronka. Banza uhagarare ngaha mbanze ndakubwira ikintu kimwe ku muntu mudukurikiye ngaha mwese. Nimba umuntu wabagiye muri Arabia bikagenda nk'uko biriko biragenda, amezi 3 akarenga, vraiment amezi 3 muze murarindira Peter, kuko iki kigo cyo kirakunze kuvuga mu manyanga menshi nibatihanura. Ni na hamwe ni nacyo kigo giheruka gupfisha abantu benshi bishwe no gukubitwa n'inkoni na Karine hariya muri Arabia Saudite kubera barakorana. Iki kintu na leta y'u Burundi rakwiye kukiraba. Kino kigo nimba ari cya generale sinobimenya ku buryo bari hejuru y'amategeko. Nimba umuntu wabagiye muri Arabia bikagenda nk'uku uko biri kose, nagira mbwire abantu mudukurikiye ngaha kuri urubuga yuko ugiye ku Peter ntimuze muhave sasa hajya nyine uharyame, winjire mu nzu ujyameho. Nibazana igipolisi bazozana igipolisi cyangwa bakubise uje kwitwara n'ahandi, kuko nta muntu hejuru y'amategeko. Muba mugiye kubaza ibintu muri mukuri, kuko bino bintu n'amategeko arabirekura yuko umuntu muja kumukurikirana nimba mutakironka amakuru, kuko uwo yamurungitse nimba adashobora kubaha amakuru y'uwo yarungitse muri Arabia amurungikira iki? Mwebwe rimwe mwitera ibibazo, nimwe mutuma ibintu vyoroha. Hajye uhageze ugacuryamaho, harabona umvise babikoze, ugezeho ugacugena uje nyimatera ugacuryama hajya nyene, nukuri utahava bikemutse. None mwe muragenda mukaja kubatwengera, bajya amafaranga yabo baramaze kuyakira. Mwebwe umuntu wanyaboneka ataboneka ntibibasha. We uryamyeho icyo bigufasha nuko Peter acha telefona nta bindi, kandi bashamuronka umuntu. None ko telefone ziba zuguruye bireke babibona. None uragenda ukavyubanza uyu munsi, nejo gasubirayo. Ivyo ntibimuraba agomba uva Ingozi udepasha amafaranga atabaho, wewe ntibimuraba. Rero ntimuze murabatwengera, kuko nabo urumva ko badatwenga. Nimba ugiye ugasanga Peter ntareka aragufasha, ryamaho uvuga ati nzohava umuntu wanje abonetse. Ivyo ni ibintu byumvikana cyane gose. Uzura yuko atararamo si gutelefona gusa, telefone ntibazifise. Umva muciye mwitahira. Hanje ndi Peter nobona ko bidakenewe cyane, nkaguma nikorera akazi kanje. Rega bari muri business nta bujinga. Reka rero bandanye mbabarire nende baciriye mwonsa nk'ukebura abantu bankurikiye, bandanya. Ego bisanzwe nibaza ko ari aho twogeza. Ego namwe nk'ubu ku busanzwe wowe nk'umuntu umwe mu bashoboye kuturondera uri kusaba iki? Nsaba ko urumva tworonka umuntu wacu hama amaze kuboneka akaronka telefone, hama akaronka umushahara, kuko urumva yasize abana kandi nyambara akazi yagiye afashe karakenewe kwishurwa. Nibyo jewe nasaba pe. Mushaka ko
umuntu wanyu yitwa nde aboneka? twe dushaka ko tubanza tukabona umuntu wacu yitwa Nzeyimana Esperance kuko urumva nico gikuru, umuntu niwe mukuru. Avuka he? Avuka mu ntara ya Bubanza, Komine n'umusozi? komine Rugazi, umusozi wa Butavuka. Mushobora kuba mutazi abavyeyi biwe nta kibazo, ariko yasafiriye ryari? Yahagurutse itariki 20 z'ukwa 11. 20 z'ukwa 11 2024. Ego. Ukwa 12, ukwa mbere, ukwa kabiri, ubu turi mu kwa gatatu, vyumvikana ko ari amezi 5. Mugaca musaba n'umushahara wiwe. Ego. Nizere yuko abantu mudukurikira ngaha harimo na Peter yamaze kuvyumva, kuko Peter ni umuntu wa mbere akurikira bino biganiro. Nizere ko na passport ubu tuvugana ariko arayibona y'uwo muntu, ntazovuga ngo ntiyayibonye, nayishize kuri screen. Hanyuma kandi n'abandi bantu bakurikira no rubuga, ndavuga nk'abo mushikiranganje, abo muri ambassade y'u Burundi muri Saudiya, mubwirizwa n'ukuri gufata inshingano zanyu mukaza murafasha bano bantu, kuko ibi bintu birateye ubwoba, birateye n'isoni kubona hariho abantu bariko barahura n'ivyago nk'ibi kandi ababasafirishije biraramiye. Ndagushimiye, nimba ataco wongera ko ndagusezere hama nkorotera ikiganiro. Murakoze cyane. Murakoze, nanje ndabashimiye. Ego. Hanyuma nshuti zanje, reka ndababwira ikintu kimwe, mwe mukurikira runo rubuga. Mw'iyi minsi murumva ko hamaze iminsi haboneka ingorane ziriko ziba ku barundikazi bari muri Arabia Saudite, cane cane abasafirishwa n'iki kigo ca Al-Fayed kirongowe n'ubu Peter, niba ari wakirongoye, niba ari umukozi wacu, ariko nibaza ko ari wakirongoye uko biri kose. Hariho abaherutse kwitaba Imana kubera ko bakubiswe, bakubitirwa muri Arabia, bakubitirwa muri kontra aho bakora. Hanyuma harimo Aline, murabizi Alina. Hanyuma nyuma yo kwitaba Imana nta cakurikiye, hariho n'abandi bitavye Imana nyene, ariko navuze Aline gusa, ariko murabizi ko barenga umwe. Nta cakurikiye gukubitirwa muri kontra, kuza kuri ofisi yabo muri Saudiya, naho nyene basanga uwitwa Karine, nabo nyene abahaje nabo nyene aca bakubita kabongeranya kandi bakubiswe. Hariho abaca bajanwa kwa muganga bagaca bapfa. Mwico gihe nta n'umenya ngo bapfiriye kwa Karine canke bapfiriye hariya muri kontra, bapfiriye muri kontra kuko bakubitiwe habiri biragorana. Ariko hariho n'abiyahurira mu mabiro yabo kubera ko bakubitiwe muri kontra, baza ngaha muri aya ma ofisi yo muri Saudiya ntibabafasha, bakiheba bagaca biyahura. Hari uherutse kwiyahurira muri ofisi ya Saudi Arabia, nawe nyine avuye muri kontra. Ofisi yahuriyemo sindibuka ko ari kwa Karine, mugabo ko biri kose ni ofisi zikorana nabo mu Burundi. Bino rero birababaje cane, ni ikibazo kidasanzwe kuko biracafuza ishusho y'igihugu c'u Burundi. Kandi mu Burundi twararungitseyo umu ambassadeur aserukira Abarundi. Mu Burundi twararungitseyo umu agent akorana na agence ziba zakoranye n'izo mu Burundi. Ndavuga Karine ni bakunda kubahondagura ubuhiri abakobwa baje kumutabaza, aho kugira ngo babafashe bo baje kubatoteza. Ndashimira ambassade ko iriko irafasha, kandi ni inshingano zayo, sino kuyishimira ngo ni gukura ubwatsi cane, ni inshingano zabo kubikora. Iyo bakoze igikorwa cyabo ntitwobora kubashimira. Baragerageza gukora ivyo bashoboye nubwo atamwongo buri sata, ariko turashima. Ariko amabiro yo turagayira. Leta irakwiye gushira utuguvu muri kino kintu. Birumvikana yuko iyi agence irungitse umuntu muri Arabia gufata inshingano zo gukurikira, bakamenya yuko yahembwe, yariye, yagwaye, yavujwe. Bino bintu ni ibintu bagwiza gushira mu mategeko. Bakaza bafata by'ubuzi igihe gito bagatelefona bakumva. Amezi 5 namwe muravyumva. Umuntu yagiye mu kazi avuye mu Burundi amezi 5 vraiment. Ntavugana n'umugabo, ntavugana n'abana, ntarahembwa. Namwe ni munyumvira ivyo bintu vraiment.
ubu mwumva nk'umuntu aje ngaha agatabaza abarira busema, ndabasabye mumbarire n'ukuri nimba ndiko ndavuga nanje ibintu kumbere bidakenewe. Amezi 5 yavuye mu Burundi yatse ideni canke ataryatse, mugabo yasize umuryango. Mwashizeho amategeko mabi cane yo kubaka telefone. Leta y'u Burundi irakwiye gusaba ko abarundikazi bagiye muri Arabia batunga telefone, kuko niyo mpamvu mubona abantu babura, hari abatoroka bagapfa kubera ko bihevye, hari n'abandi barenganywa n'ababosi bako babona ati nta kivugira bafise, nta telefone bafise, n'amategeko yabo abategeka yuko badatunga telefone. Ibi rero ni inshingano za twebwe nk'abarundi, nka leta y'u Burundi ko irengera abarundi bayo, kuko ajya mabiro yoyo biramaze kugaragara yuko bakorera inyungu zabo, ntibakunda abarundi kazi bari muri Arabia. Nukuri vyoba vyiza yuko bokwisubirako, hanyuma abarundi kazi nkuko leta yabateye iteka ikabarungikayo bakaronka agateka, bakaza barahembwa ku gihe, urwaye bakamuvuza, vyoba vyiza cane. Hanyuma abarundi kandi badashoboye kubavuza, badashoboye kubakurikirana, amabiro bagatuma bayugara kuko ntaca bamaze mu gihe adakurikirana abana b'u Burundi. Ku bwanje nshimiye bakurikiye ikiganiro, nisabira Peter ko uyu muntu yogerageza akaboneka, kuko ni inshingano ziwe ko uyu murundi kazi twabuze yongera akaboneka. Ndabashimiye, nshimiye n'uyu muntu twakuye mu kiganiro. Nimba uri kuranyumva kiri ku murongo, Imana ikugirire neza.